Hallelujah. Hallelujah. Reka numve turiko turavuga hallelujah. 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 Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mumfashije turashobora gukomera amashyi menshi Victorious team. Na nifuza ko murenza ngaho tugakomera amashyi menshi Victorious team. Hallelujah. Amashyi menshi kuri Victorious team. Imana ishimwe cyane. Ngomba mvuge gatoyi iminota ishika kuri 3 canke 4. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana kuguhimbaza. Turashima Imana kubiriko birakoreka muri kino kibanza. Ariko ari kintu kimwe numva shaka kuvuga ku muntu wese ari ngaha. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo baba bazi ubwenge bari kwiyumvira ivy'iherezo ryabo. Mu gihe tuba turiko turahimbaza mu bintu byinshi biriko birakoreka ngaha, hari ikintu kimwe nifuza yuko umuntu wese ari ngaha ashobora gukora canke yoba yaramaze kugikora, coba ari ikintu kizima kandi kizomushikana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ubushobozi bwo gucika nibo batavyawe n'inyama n'amaraso cyangwa kwifuza k'umugabo cyangwa kwifuza k'umugore. Hari abantu b'uburyo bubiri. Hari abantu bavyagwa n'umugore bakaguma ari abantu bavyawe n'umugore, ariko hari abantu bavyagwa n'umugore bakongera bakavyagwa n'Imana. Ikivyawe na Mpwemu ni Mpwemu, ikivyawe n'umubiri n'umubiri. Imana ishimwe cyane. Nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abacitse icaremwe gishasha, ivya kera vyose babicitse. Niko kuvuga ko Imana yari muri Kristo Yesu iriko yuzuza n'abari mw'isi bose, ntiyabaharura ko ibicumuro vyabo. Aka kanya gatoyi dusigaranye, ndifuza yuko nimba hari umuntu ari muri kino kibanza, urashobora kuba uri ngaha uvuga uti ndanezerewe n'indirimbo bariko bararirimba, ariko ndifuza ko hariho uyundi munezero umwe tuzogira, nuko wewe uri ngaha ku munsi w'iherezo tuzohagarara twese imbere y'intebe y'Imana. Uko turiko turaririmba ngaha bizoba bisumbirije, ariko sinifuza ko hari umuntu muri twebwe atazoba ari muri ico gisagara. Haheze imyaka 2000 irenga umwagazi w'intama w'Imana atanzwe. Haheze imyaka 2000 irenga Kristo Kumusaraba avuga ngo data data wampebeshejwe n'iki, Eloi Eloi lama sabachthani. Haheze imyaka 2000 Kristo avuze ngo vyose birarangiye. Yesaya avuga ngo ninde yemeye inkuru zacu, ninde yemeye inkuru zacu. Cyavuga ngo kasupara hasko teleba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nukuri ni zaci ntimba ni yaci mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe n'uwacumiswe n'Imana, yunamishwa akabonge. Muri iri joro hari ihitamo ry'uburyo bubiri. Urashobora kwikorera cyangwa ukamureka akavyikorera. Urashobora kwikorera ingwara zawe cyangwa ukamureka akazikorera. Igihe yapfa Kumusaraba, si umuntu yarapfuye gusa, ni Imana yari itanguje urugendo rushasha rw'ubuzima butari bwaboneke ngaha muri nose. Haheze imyaka 2000 umwagazi w'intama w'Imana apfuye Kumusaraba, ariko iyo myaka 2000 iraheze dushinga intahe yuko ataheze mumva. Ku munsi wa gatatu yazutse avuye mu bapfuye, yicaye iburyo bw'Imana. Igihe aduga mu ijuru, ijambo ry'Imana rivuga ngo uko mubonye aduze niko azomanuka, uko mubonye aduze niko azomanuka. Nawe arababwira ngo nimugende murindirire Yerusalemu kugeza aho Mpwemu w'Imana azobazako. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzoronka ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzocika ivyabona byo kunsingira intahe. Uyu munsi cyabona cyambere dufise mu ijuru hari ivyabona bitatu: ijambo, amazi, amaraso.
ariko uyu munsi cyabona cya mbere dufise kiri muri kino kibanza kandi kiri no muri twebwe ni cyabona cya Mpwemu Yera. Mpwemu w'Imana abwiririkanya na Mpwemu wacu ko turi abana b'Imana. Nimba uri muri kino kibanza wumva ko nta kintu na kimwe kinyemeza ko ndi umwana w'Imana, nothing as a testimony in my inside confirms that I am a son of God. Nta kintu na kimwe indani muri jewe cyemeza ko ndi umwana w'Imana. Nimba uri muri kino kibanza amahitamo nabiri, urashobora kubimukorera cyangwa ukabyikorera, ariko icyo nifuza kuri twese nuko tumenya ko yavyikoreye kandi yabirangije. Igihe apfa ijambo rya nyuma yavuze mu kigiriki cyitwa tetelestai ni ijambo rivuga ngo vyose birarangiye. Ivyatanguranye na kamere ka Adamu vyose byarangiye ku musaraba. Umuvumo waje ku bwa Satani yabese umwana w'umuntu vyose byarangiye ku musaraba. Nimba uri ngaha ugomba kwakira umwami Yesu, urashobora kuduza ikiganza cyawe. Imana iguhezagire cyane. God bless you. Nimba hari uyundi ari ngaha yifuza kwakira umwami Yesu, arashobora kuduza ikiganza cyiwe nkamubona. Aho yoba ari hose, aho yoba ari hose. Sinzi amasaha usigaje kandi sindakwifuriza iminsi mike, ariko ndifuza ko wakira ino ngabire y'ubugingo budashira. Sinzi ko hoba hari uyundi yifuza kwakira umwami Yesu. Hallelujah. Sinzi ko hari undi yifuza kwakira umwami Yesu. Yes. Come. The young boy. Imana ishimwe cyane. Reka nsaba wadugije ikiganza, ushira ikiganza ku mutima wawe. Amen. Usubiremo amajambo mvuge ati mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Cyitse icyaremwe gishasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amashyi menshi ku mwami. Ikindi kintu cyanyuma ngomba gukora, Yesu ntiyabaye muri ino si ariko aravuga ubutumwa gusa. Yesu yabaye muri ino si ariko arakiza indwara. Nimba hari umuntu agwaye muri kino kibanza, nimba hari umuntu agwaye muri kino kibanza, nimba hari umuntu agwaye muri kino kibanza, cyaba ikivyimba, yaba indwara yose ishobora kubizwi cyangwa itazwi, mu kanya gatoya ndizera yuko hari ubushobozi bw'Imana bugomba bugukore ko mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya huri wizere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo benshi baraza kugira ngo bizere kandi bongere bakire mu izina rya Yesu Kristo. Ni muri ngaha ugomba guhagararira umuntu agwariye muhira. Aka kanya umwami ariteze kurungika ubushobozi bukiza mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya umubiri wawe uragomba ugenderegwe n'igikorwa giheze cya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo avuga ivyiza, avuga gukira ntavuga indwara, avuga kuzuka mu bapfuye ntavuga gupfa. Ayo maraso atangure kuvuga, ayo maraso atangure kuvuga. Aho ugwariye hose, ahantu hose wumva uvuga uti mu mubiri wanje ntibiriko biragenda neza, bidashoboka kuhakora, uduze ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Thank you. Aka kanya mu izina rya Yesu Kristo ndakankamira ikintu cyose cyitwa indwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndakankamira ikintu cyose cyitwa indwara mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu hose hari uburibwe hatangure kwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu hose hari uburibwe hatangure kwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. Inkomezi za Mpwemu Yera ziri muri kino kibanza. Nimba wari ufise ugutwi kutumva, aka kanya ushireyo urutoke, Imana izibura amatwi yawe mu izina rya Yesu Kristo.
uhere aka kanya Imana iguhe kwidegemvya ku ngwara yose mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe kwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. Amagufa yawe, imitsi yawe, amaraso yawe, aka kanya vyidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. I declare by the glory of God that you are set free. Imana iguhe umwidegemvyo kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Imani gwe kwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Unafanya mambo ambayo Thank you, Jesus. hafananishwi Kaparos kapapapasonte. Shaparos ketseleba. hafananishwi Kaparos ketseleba. Kalabashitseleba. Hari umuntu muri kino kibanza Imana ihejeje gukiza ibintu vyaje ku mubiri wiwe bimutera kwiyagaza cyane bisa n'ibihereye amademanjezo ari ku mubiri wiwe uhere aka kanya ndiko ndavuga ahari hose ntazi ico vyavuye ko nta mfasha nigeze aronka kwa muganga uhere kano kanya uyu muntu ahari yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndamubona hari inyuma by the glory of God. Umwami abagirire neza dukomera amashyi menshi umwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Shatarabo, shatarabaya. Hallelujah. Glory to God. Ese ni muri kano kanya nyene ubuzima bw'abantu buhinduka. Ni muri kano kanya nyene amadestiny y'abantu ahinduka. Praise God. Ni muri kano kanya nyene abantu bariko baragenda hariya bahindukira bagafata indi nzira. Praise God. Hallelujah. Yari joro rimeze nk'uku natwe aho twizera umwami Yesu Kristo tugahinduka abandi bantu nawe ugahinduka undi muntu. Praise God. Wabikoze wese muri kino kibanza arashinga intaye yuko adashobora kuvyicuza n'umunsi wa rimwe. Hallelujah. Turashimira umuvyeyi wacu yatureze atwigisha ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha. Praise God. Kimwe mu bintu vya mbere twishimiye, hallelujah, ni ijambo atugaburira ku munsi ku munsi. Hallelujah. Umuntu yoguha ibintu biboneka ukanezerwa, mugabo umuntu azoguha ikintu kiza n'ibiboneka uzunezerwe gusumba. Hallelujah. Turashaka kumukomera amashyi menshi. Hallelujah. Amen. Okay. Ingwara zahunze. Oya, ingwara zahunze. Ingwara zahunze. Umwijima wahunze. Ugukekeranya kwahunze. Turagomba tubiririmbere imbere. Siko? Okay, muri buka karirimbo twaririmbye mu gitabo cyo mu 2020 ndibaza kavuga ngo barunamye baratemvye bose. Mwari muhari? Mwari muhari? Tukagirane? Okay, akore two turakaririmbana, tukaririmba dushize amanga. Bakita Hodari. Amoko ya.
Manolo, 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 que tu sabrás que toca taba. Beaucoup qui battent avec ces mignons pas de complications. Lève-toi et Kumonga. Bombe le torse, masque de noir. On se la tête soldat, voilà. Quand son mari se sent à Samen. La mec qui m'a protégé ne pas Samen. Qu'on a Kizimana et Kotzane. Yo ya Kizumana de Kanzane. Hodari, Hodari mama, Hodari, Hodari oro. Omoti Olua, Omikome na Chonzoma. Omotigade, Eruko Vivice Yugo Vanchika. Jesus Christ, utasere wako, oshoza, utasere wako. Munyatayiruka takimiruka umugore bazina watekanye era dinamanga siramanga ndumurasi w'umuginga dinga. I shall see your restoration. I shall, you are mighty warrior, great in Amazo. Kompera, nionyesha maso yawe nitakanya gato. Kanizera, ukami wawe yete nikaleta soboye. Kitoto toroko, ukeneri kodesi. Hodari, lukaji kaji. Hodari, Barunande baratete Jose, turahagaze turete. twari nk'amagufa yumye twese Hodari, Hodari, askari wa Hodari. Hodari, Hodari, askari wa Hodari. Saraba, nihonaron ey'ubuzima, kumusa, saraba, nihonari tuyubuzima, kumusa, saraba, nihonaron ey'ubuzima, kumusa, saraba. Twese kuruze Kolose, kolose, narakitijwe, kolose, kolose, narabohowe, uboya ngezongara, sigero umukozi, uboya ngezongoro, gogo. kuruze Kolose, kolose, narakitijwe, kolose, kolose, narabohowe, uboya ngezongara, sigero umukozi, uboya ngezongoro, gogo. Saraba, ihonaro ey'ubuzima, kumusa, saraba, ihonaro turiwuzima, kumusa, saraba, ihonaro ey'ubuzima, kumusa, saraba. Oh, oh yeah, yeah, ntiyapfiriye ubusa. Oh yeah, 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 ubutena we turasa. Rega, ninde, yize izinkuru zacu, ku giti, Golgotha, aho Imana n'abantu bahura. Bose, n'umuntu bw'abakijije. Bose, n'ukwizera kwabikije. kuruze Kuruze, kuruze, narakijijwe. Kuruze, kuruze, narabohowe. Uwoya ngezongara, sigera umukozi, uwoya ngezongoro, gogo umutunzi. Kuruze, kuruze,
baragushima ukabaganira ngwino tuyibyinire ngwino tuyibyinire Esse. Okay. Turashaka amatosi. Inde. Okay, amatosi yacu. Turayarindiriye. Turayarindiriye. Turarindiriye amatosi. Nation, we are light, we are soul for the generation. Boom! In the Lord, we are blessed nation. We are light, we are soul for the generation. We are the children kuruhande, yadutoranije kuva kera. Now we are chosen generation. Now we are chosen generation. Jetuna,
royal prince Hagagera bararoba mw'ijoro no ku mutaga baramiriza mu kwizera bagakomeza kugaragaza y'amavuta y'umugwiza no kuganza favor blessing Follow